Ishamwe rishoto nk'ishamwe ridanyuza politiki kandi gigenga rigwanya ihohoterwa ry'ikiremwa muntu kandi hari agateka kazinamuntu. Gishimikije Déclaration universelle des droits de l'homme, iteko mpuzamakungu ryahizweho na ONU kingateka kazinamuntu ku ingo ya 21 yerekana neza kandi remeza yuko abatowe n'abanyagihugu bafise umuhamagaro yo guharanira iyubahirizwa ry'agateka kazinamuntu mu bice no mu nzego zitandukanye mu bisata byose by'igihugu, aho bahamagarirwa guharanira yuko abene igihugu b'ico gihugu bategereza kubaho bigenga kandi bangana imbere y'amategeko kandi n'ubutungane batunganiza cyo kimwe bose atawurenganijwe kandi bose bateza kugira uruhara mu byerekeye itunganywa ry'igihugu. Dufatiye kuri ivyo rero, ishame arishoto ryagomba risabe ibi bikurikira abaherutse gutorwa ko bo kwitandukanya cyane nabo basubiriye, kuko mu byo arishoto yegeranije kandi mu raporo ufise agateka kazira muntu kagiye karahungabana ku rugero rutandukanye, abaheje imanda abashinga amateka ndetse n'abatowe muri amazu za komini bagumye bihoreye batavuga abarundi bariko barahohoterwa bamererwa nabi kandi arico batorewe kubahagararira. Ibyo twabonye mu ishami rishoto byabenza agateka kazina muntu abatowe n'abene igihugu batigeze babafasha nibikurikira. Twarabonye ugupfungwa agasakisaki nihagarikwa ry'amenshi amakuru bitandukanye, abatowe n'abene igihugu abashinga amateka batigeze bafasha kugira ngo ivyo bintu bihagarare. Twarabonye kwifatira mu gahanga gutoteza no gupfunga abana agateka kazina muntu n'abaharanira abakozi, aho twovuga aho abatwara amasendika. Twarabonye kandi guhagarika abantu bidashiye mu mategeko, gupfungira abantu busa, aho mbere usanga abantu baheje iminyororo, abantu bejejwe n'abantu badafise imanza bafungiye ubusa buze mu mabohero, ugasanga abatowe n'abene igihugu n'amajambo ya komini abashinga amateka bibereye aho nta nakimwe ko barafasha kugira ngo abarundi bavundiye mu mvuto bashobore kurekurwa. Nje twadusaba batowe rero babigiremo uruhara, ntagi umuntu aje gufungirwa ubusa canke abafunzwe ari mu mvuto barekurwa. Twarabonye mu maraporo ufise hari abahohotewe guhohotera abantu, aha turavuga yuko hari umugenzo mubi gufata abantu bunyamaswa mu mabohero, aho abantu bakwabuji bagakubitwa bakabuze gufa utari rose, abatowe n'abene igihugu babatoye ntibagire ico bakoze, ntage n'ingingo bafata cyane batoye itegeko ivyo bintu bihagarika. Dusaba rero twarusaba rero aba batowe ubushasha ku ivyo bintu bihagurukira. Muri raporo dufise hari abantu bamwe bari mu bisata bahambaye mu gihugu, mu bisata bitandukanye by'igihugu, mu nzego z'igihugu, twabonye biba amatongo y'abantu ndetse bashize no ku y'amasosiyete, biba amatongo y'abantu aho nikora imfuvyi n'abapfakazi bafatikanije n'abaguza tunga bamwe aho itongo ry'umupfakazi bakaritwara kabisa, ry'umupfakazi y'umuntu bakariviabiliza bakaryubaka bakarimwaka ata amategeko bitwaje inguvu bahabwa n'igihugu. Abatowe n'abene igihugu abashinga amateka inzego za conseil communale ziraho zikihorera. Twarabonye kandi abantu bari mu nzego z'igihugu zitandukanye kuva hejuru gushika hasi batubaha imanza za sentare nishirwa mu ngero z'imanza, ugasanga umuntu atsinze urubanza ruraheze ruri ngaho arashikirijwe mbere ntaho nyoreyo kubera umuntu yatsinzwe yari yivye mu manyanga ahagaze ashikwe n'ibihangange ntashobore gutunganirizwa. Hakaro ugasanga umuntu urubanza rwaraheze kubera abamupfungishije ahambaye ahaguma mu mvuto kandi abatowe n'abene igihugu bari ngaho ntagico bakoze. Twarabonye kandi ukwirukana abakozi mu mashirahamwe ya leta bidaciye mu mategeko, twarakwikaye twabibonye zawodeka n'ahandi, urumva kandi abatowe n'abene igihugu bahari. Nico gituma rero dufatiye kuri ivyo tudondaguye ayo mabi yabaye aho nyanga uburenganzira agatoteza kirimwa muntu, ijambo ryarabaje cyane no kwihorera no kubasida bibazwa iry'abatowe n'abene igihugu abashinga amateka naho mu nama za komini bahejeje manda atarakime bigeze bakora, bahaguma binumiye abarundi beko baragogwa bacugwa ufuni na buhoro bibwa batotezwa bahoze bakihorera. Itegeko mpuzamakungu ryuweza agateka kazina muntu
yuko ryubahirijwe mu nzego zitandukanye z'igihugu nko mu bijanye na politiki bakaraba yuko ata muntu n'umwe atotezwa. Tubasabye barabereza ntagire umuntu asaba gupfungirwa umuntu ubusa, bagwane bahagarare ntagire umuntu asaba kwibwa itongo n'abantu bitwaza inguvu, barabe abarundi bashobore kwidegemvya ko bashaka kandi bangana imbere y'amategeko. Kandi tubasaba yuko baharane ubutungane bwigenga atabuhagarara bw'akano yitwaje ubuhangange, kandi ubutungane nabwo barabe neza bureke kumwe burya ibiturire burenganya abantu bugaca imanza kubera batamise ijambo canke nkunzi canke uriya. Kandi tuhamagara kandi yuko boraba ntihagire umuntu asubira gukumirwa no kurenganya, kandi bahagarire bose kuko batorewe Abarundi gusa. Tubasaba yuko kandi boharana yuko umurundi yishira kizana mu kuvuga ijyagona ari ku mutima agashitsa iyumviro ciwe mu biraba ubuzima bw'igihugu ata umucinyiza. Tukahamagara kandi yuko bofata ingingo bagagara neza bakaraba ibisata byose by'igihugu bikabamo kwisanzura, demokarasi, ukwishana n'ukwizana, kuko ni itegeko yuko umwene gihugu wese yishira kizana kaburenganzira bwiye kubahirizwa. Twongeye kubasaba kandi yuko baraba yuko agateka kazinamuntu kubahirijwe mu bice byose by'ubuzima bw'igihugu hose bikubahirizwa atantamwe bitubahirijwe. Iyi ngingo y'agateka kazinamuntu mpuzamakungu ya ONU ushirwa mu mategeko kandi kaja mu ngiro mu bisata byose by'igihugu. Turabasaba kandi abatowe n'abenegihugu ko bagwanya kudahana abantu bagerageza guhonyanga kazinamuntu, bahotera abandi, bakora mabi akorerwa kimwa muntu, amabe twadondaguye bahanwe hisunzwe amategeko, ntihabe kanana abagabo acahanwa hizo amategeko kugira ngo kabe kirazira. Turabasaba kandi yuko bohagararira cyane bw'inge bw'ubutungane nk'uko nyir'icyo mukuru w'igihugu aguma abisaba. Bafashe kandi ntagire umfuvyi umupfakazi ntawe nikora, ndetse umurundi wese nk'uko tubibona baguma bibwa amatongo n'abategetsi batandukanye b'igihugu dusubire kubibona biba bene igihugu bibwa ivyabo izuba ryaka atacamira. Twongeye gusaba kandi abatowe n'abene igihugu kwiyegereza abatoye, babumvirize, bongera bahimirize, babigishe agateka kazinamuntu, kandi babigishe gukunda igihugu no gukorera hamwe no kuba hamwe kandi babane mu mahoro. Arijoto iboneyeho kubasaba kandi abatowe n'abene igihugu ko bogerageza bagahagarara amagabo bagaharanira agateka kazinamuntu muri kino gihugu cyacu cyo muri tubona, kandi n'ingingo za sentare zitubahwa kandi n'amategeko atubahwa. Mu kurangiza dusavye nyir'icyo mukuru w'igihugu yuko yokura kandi asubirize mu mabanga abahambaye bari mu nzego z'igihugu, biboneka yuko batweza agateka kazinamuntu, biboneka yuko bafise uruhara mu guhonyanga uburenganzira bwa kiremwa muntu twavuze, bariho baruzuye, hari abari mu nzego z'igihugu za leta bitwaje ico bari bibi amatongo abapfakazi, bapfungira abantu busa, batoteza abantu, babahohotera, barenga ku ingo za sente batazubahiriza, hari abacinza gondagonde. Abo turasaba yuko abahindura ahereye hejuru gushika hasi, atakuyemwo kuko hose baruzuye. Turababona kandi turamuteye intege mu rugamba wo guhindura itegeko rigenga ubutungane mu Burundi, narihindure ashiremwo amategeko ahambaye, umucamanza bizogaragara yuko yashira ubanza nabi mu manyanga akarenga mwene gihugu, kandi bigaragara ahanwe mu by'akarorero kandi akugwe n'umubanga w'ubutungane, kuko hari akantu bashiramo akoze ikosa agacumanza gwango ndagonde ngorere judiciaire ko kuvuga ko ari kosa giwe bari kingi ngo ni kosa y'ubutungane. Icyo bintu bihinduke batangure guhanwa. Twege abashinga amateka tubasavye hamwe bokora abantu ndaguma barenganywa bahohoterwa bakihorera nk'abahora baguma benga ntaho siho bari. Twigame icoto tuzosemerera bengomba dusaba Abarundi ati murabona Abarundi bamwe mwatora naco baje bagiye kwavuga cyo bamari inona amatora ntabayimirije
abarundi bamenye ico bakora bacatora caronda kuza gutora abavyumva ko bagiye kubaserukira atarabagiye kurya gusa bicara ibikeri bakinumira. Hano n'umunyesha makuru yitwa Kenny Claude ikingo cyo gupfunga umunyororo je nabikurikiranye natwara namufashije turutwe muri arisho turamufasha twarumuje bitwa attestation non appel muri sentare ikurikira ni urubanza geze kunguruzwa mugoro Musa yakiri umunyororo w'amezi 8 ni hadabu yarishe byose yabirishe mugano bari mu mvuto akusakara ntaro kumvikana kandi abasendikaliste mwarumvise neza mu gisata cy'ubushikanganje abarongoye sendika ikuki ubushikanganje butungana bariko basabwa kuko abaganga canke abaforoma bongirwa amahera ko kubumviriza baca bakubita mu mvuto ico buno burorero buhambaye cyane kuri siporo yasoho abigo matongo bo ni benshi